Urazi ko ari ahantu twagiye kuraba ikigo ca science technology. Hari ico murandika ko nanavuze ko rizoca turungika abajene bo muri Payeje bagende nabo kuvisit ya centre kugira ngo turechange experience. Gituma ndabasavye ayo mashi nuko akingendera yaranshigikiye aca nsigira imifuko 100 y'isima. Ni mu mwonge rero nyiricubahiro umukuru w'igihugu mwohaca mukaraba ako gasima ico twagakoresheje kandi ndazi ko nimwahaca muzoshima. Ica kabiri nyiricubahiro umukuru w'igihugu twashaka gushikiriza yewe gakomeye ni baba fonctionnaire bazi ko bamase Bujumbura kugira ngo bikunde. Yavuze ati je ndavye Bujumbura yaduhaye témoignage ingene na madamu wembere baza utavyumvikanako kubera irya esprit yuko umuntu wese ategeza gukora Bujumbura. Muga murabona yaraduze arakora umugambi mutezi imbere umuryango kandi akora ivy'igihugu. Naciye mbaza nawe n'igihugu mu Kirundo bose bamushingiye ntaye kwatanwe n'abacamanza bagibiturire bose bavuze ko adacererwa ku kazi kandi ko atagigiturire yogigiturira kijana hafi samahera. Erega yabwira ugigiturire urumva ushaka kuca kwirigara ry'abandi kuri kontwara mugo wowe wifite amahera yawe wogigiturire gute? Iyo ni particularité batubwiye umwe yanga kwa musitanteri ajya arabonye ati kwa musitanteri hari iki mugari wundi wobwira abaje kwa musitanteri n'umudenje akirwa kwa musitanteri uko azi ikintu agiye gukora. Mugabo wumvise uwaze kwa musitanteri uyu wamubwira ministre wa justice akemera umuravye. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, namwe banyakubahwa mukoraniye nganda baramukije. Nyiricubahiro jewe nje kuhashingira intahe ntabwo niriza kubera ntaco nka twebwe ugwaruka mutadukoreye kugira ubuzima buhinduke. Nyiricubahiro jewe uko mbona iwacu twarabakene natanguye gukabaka umuriyoni maze gukorana na Payeje bende abankubise miliyoni 40. Twebwe tuvuka turabana munani nta hegitari dufise, hegitari y'ubutaka ntacyo dufise. Isigura iki? nta hantu nta n'icumbiyo cyo kuronka miliyoni 40 n'umugize kuki wacu ntawe yigiza yiyumvira. Rero ico gihe nari noroye nari n'umuhwari wizege nari mvuye ku ishuri ndabura akazi ndabati reka norora utukururu. Ordinatere yaje kuno bagura hari inyabiginde Nyanzarake uharwe nikabanga murahabona nta muntu bagutazi Nyiricubahiro iyo yasanze ingurube zananiye kugaburira ndazigaburira amarebe nkayasekura nkagaburira ingurube. Arambara ati rero wewe kubona bari bimbiye no kugaburira amarebe ingurube wewe uzoze tuguha amafaranga ugura mu mashine uhingura ibiryo by'ibitungwa. Ati bari muzonka amahera by'ukuri ihugu ntashobora kuri miliyoni 40 50 ijana nimumfunge. Urandika projet wera nari hari imyaka 2 mvuye ku ishuri birananira no ndabyandika bara email banyandikiye bambara yuko namanza nkasubiramo projet ngacandika ubwenge. Telefona Dr. Asani tinone ko mutanga formation nta kuntu je ati je nta mahera nje kubasaba nta kuntu jewe noza nkiga hanyuma nkasubiramo kwandika projet nzi yuko ifise cyizere yuko nabyanditse neza. Acaranyemerera aturaza mugamaze kuja muri groupe nasanze byose bice bigiba ko inoti acarayimwe ndagura mu mashini. Komande ya mbere iya kabiri batanga ingurube mu bajene b'Imwaro nari ya Bururi. Ako kazi ndegera abajene none ko je se finance ya Payeje
kandi ibiryo ndabikora neza ako kazi n'umuganga ashobora ka niyo kuri toni ijana ukwezi itoni ijana ifaranga ugasanga bonte ifise amabiringa rero ndavuga ati none iyi nyungu ndiko ndaronka nayo ndayikoresha iki kubera imodoka yakunda kungora banzimba tumanza ndagurikana Actros ndayiguze ntangwa rero gutangura gukora norohewe ndavuga ati no nibi bigori ndabona birimo amafaranga abantu muri FIDA ari hindi organization bamindi komande ndabayize mari kabiri bandaguze shaka imashini karabutaka mabona isi bigori nyine ishubahiro twebwe ngaha kanya kawunga muharamwumva kava mu Buganda hiye bajya turabarusha urakora ifu y'ibigori ku buryo habira ifunguro gukaza none ni imyimbati ni iki na aro no mudandaza ari hagati wanje na buraruti mudandaza kwa kundi wabidusigurira wabidusigurira urumva no mudandaza ari hagati wanje uko kajya gafu urumva na gafu bahinura nk'ifarini bambe abandi tete nkazijya zisukari nije kajya gafu kava mu nyanzoga iwacu turagakora kandi baba rero iri cyubahiro ni icyizere cy'akataraboneka mwatugiriye turifuza gukora ijoro n'umutaga turifuza gukora ijoro n'umutaga kuko bufise amakipe abiri ibigeze saa 8 iyindi gashikiza 22 aho nisanze noshira imashine ni mu bantu rero ajya makatiye residentielle hariho urugero rw'umuyaga nkuba regide zitwara mugabo hari abantu ajya mu katiye industrielle irimo umuyaga nkuba mwinshi kandi ku buryo tuharose ikibanza koje dukora ijoro n'umutaga nta guhagarara kubera ijya mashine ihenda amasaha 28 umva abakoze guhera mu gatondo bashika saa 8 bendeze abandi bakaca bakesha abandi bakaca bagaruka rero nyine n'icubahiro ubuhamya bwanje nuko by'ukuri mwadukoreye ibitangaza murabona igihe je ndabona ubwa mbere hari hajya kuri stade cyangwa mu dukorani twese twasa nabi nta bantu bayagayaga mu tugenda ibona yego rabari naje bangijya foto ihajya kandi hajya nayo nambariye kwindi pantaro murakoze cyane bari baheza mwumvise ingorane ya presence ni ukuvuga hari uwundi muntu yitambitse agashaka ko ashika ku isoko umukomisiyoneri yitambitse hagati yawe na Brarudi Ministre wa Commerce gerageza abaproducteurs aribo babashikira le marché abakomisiyoneri tubirukane baza Premier Ministre 2020 abakomisiyoneri bari barisha ibintu gushika hata murashora inka yiwe ku isoko wewe umuntu atatse yaragiriwe inka ntaza nta maboko yigeze agira hageze gushora ngo nta burenganzira ufise mu gushora ku isoko no kiretse uwo mu producteur wenyene yirondereye sawa kuko aramuhemba mugo witambika no nabo bakomisiyoneri yitambika hagati mu producteur no mu consommateur nabo nyene no kubagwanya iyo ni ngorane ya mbere igira kabiri yari ya ministre des infrastructures kugira umuntu ari ndaja kuba kamenezi gasire nuko aba yabuze muri quartier industriel none bayiteganirije iki quartier industriel ni abari hakiri ama parcelle yabarekipere abantu bari bafatiye ubusa yagiye aho tuzoca tumubaza ministre twereke abo wahaye ajya ama parcelle turabe igituma hatoneka parcelle turabona abiri nyene buke bukumenga ntawo bibona
muri industriel hari amaparcelle kandi yabayerekipe nukubaza abo yabayahaye tubarabe ko arabagize ama industry kugira ngo iki kibazo kuva nk'ubu bwa mbere turi prevoir yindi zone industrielle aho tuza turatangira turi prevoir rero ubu secteur primaire yamaze gufata ibona amaminere yafashe hasigaye tugira ama industry rero aca hingura ivyo do produce hanyuma ivy'isoko tubitunganye navyo nyene ibi ni ibibazo bibiri numvise yahuye navyo ariko felicitation malgré cela barafumiriye bigenda neza umupware ni omniponyere kubera payeje umupware ni omniponye niko twabivuga yende nervous hariya hirya uriya w'inyuma ingowe wenyene tuyagara hari wamaze gushika muga ntaco nawe buranza. Murakoze cyane nyiricubahiro umukuru w'igihugu cyiza cy'u Burundi. Jewe ku mazina nitwa Jean Paul Shimirimana, sanzwe mfise ikigo citwa Kipabupa Rugero Ecologic Farm. Ni ikigo nyiricubahiro umukuru w'igihugu mwagendeye mu kwezi k'indwi muri 2024 kiri mu Kirundo ku mutumba wa Rugero ya mbere. Sanzwe norora inkoko ndetse kandi sanzwe ndumushikiriza amanza muri parike ya Kirundo. Imbere yuko nshika muri parike ya Kirundo naho rakora i Bujumbura, hanyuma umugambi nayiko ndakora ubworozi bw'inkoko ndahava nja mu Kirundo kugira ngo nshobore kugukurikirana. Jewe mpagurutse ngaha nyiricubahiro umukuru w'igihugu kugira ngo nshishemo gato gatemwanyaje kanje, mugabo kandi nyiricubahiro hariho n'utwo fise kumbure nshobora guterera kugira ngo aho mwamaze kubona tumaze gushika dushobore no kwavansa dushike n'ahandi. Rero nyiricubahiro umukuru w'igihugu natanguye korora inkoko muri 2013. Murumva ko ndiko ndakwiza imyaka 12 ndi mu by'ubworozi bw'inkoko. Hanyuma muri 2014 nahavuye ntangura kaminuza y'u Burundi. Ico gihe nagira nje muri polytechnique kandi nize juridique, mugabo biranka baca banshira muri droit kuko nari fise hafi 92% muri exeta. Rero maze kwiga droit narabandanije, maze kubandanya niho muri 2014 kimwe nyiricubahiro umukuru w'igihugu yavuga by'ubupware na mupware wo muri droit. Ndaraba bivanye nuko twe dusanzwe tubayeho mu muryango kuko nawe umwana w'icenda mwabo bana bose nta numwe yarigeze aca ku ntebe y'ishuri, kumbure bivanye n'ibibazo igihugu cacu cagiye kiracamwo. Niho rero niyumvira ati mbega ninda zoshobora kumfata ukuboko canke nshobore kuronka akazi. Ndavuga ati reka ntangure kurondera ingene nshobora kwisahiriza. Ico gihe bourse ya mbere abaciye hariya benshi murayizi ko tuyita amayezi. Rero ayo mayezi biragoye. Ayo mayezi niyo yafashije ndagura imiswi 200. Maze kugura imiswi 200 nahavuye ndayorora nkava muri campus Mutanga nduga mu Kirundo kuyikurikirana. Mugabo abavyeyi ndababwira ati bifo yuko mumfasha kugira ngo ndabe yuko bishobora kudufasha. Aho rero navuga ati mbege ejo nimara guheza amashuri nzoca njahe, nta muntu ufise ashobora kunkwega ukuboko canke kuriya. Umugambi rero w'inkoko ndawubandanya muri 2018 niho niyumvira gukora imashini isanzwe gundikira amagi kugira ngo shobore kuza ndavukisha imiswi biciye mu mashini yanje. Aho rero naragiye ku buhinga ngurukana bumenyi ndaja kuri YouTube ndaraba abandi ivyo bashizeko ndaheze ndakora imashini. Maze gukora iyo mashini nashiramo amagi 436. Inkoko zavuze ico gihe burya imvura yahavuye iza ikigura puraye yose. Mu nkoko 400 navukishije casigarana
inkoko 39. Murumva rero yuko bitaba ari ibintu byoroshe. Hama muri 2022 nyincubero mukuru w'igihugu amaze gushiraho uyu mugambi paeje warahavuye uraza fata mu mugongo aho naringeze. Nyincubahiro mukingendera muri 2024 kijya gihe nahise inkoko 3000 mugabo zarahavuye ziratera imbere zirigwiza, ndetse nyene icubahiro tukifuza yuko hamwe mwozo kongera kugendera intara yacu nziza ya Kirundo, muze mwongere muhace murabe ibikorwa aho bigeze, kuko kintu ngira mvuge mu mbanze ndabasabe mu mukomera amashi nyene icubahiro mukuru w'igihugu murumva yuko hari ibibazo nagize cyane cyane imvura ikaza igahitana inyubako. Turifuza gusaba hamwe byokunda yuko modushiriraho nka assurance agricole kugira ngo ugwaruka ruri mu iyo secteur primaire rushoboye guhura n'ivyo bibazo rushobore kuronka ingene kumbure rushobora kongera gutera imbere. Icya kabiri nyecubahiro umukuru w'igihugu, murumva yuko ibibazo nagenda camo cyane cyane muri iyo myaka maze yose ndi mu bworozi bw'inkoko, twaragiye mu bibazo byo kutaronka aho dushobora gukura imiswi y'akarorero, dushobore gukura amagi y'akarorero, ndetse kandi dushobore kuronka n'inkoko zimeze neza. Aha rero nyecubahiro mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi tukifuza yuko tworonka centre Nesser yo mu bworozi bw'inkoko, ndetse nyine icubahiro umukuru w'igihugu ibaye hajya mwagendeye kuri kiriya kigo Kipapa Rugero Ecologic Farm. By'ukuri turiteguye kuko aho kwagurira umugambi turahafise, ndetse kandi n'ibikorwa bimwe bimwe tuzatwaratanguye kubikora ku ntumbero yo kwitegura ico gikorwa ca centre Nesser. Icya gatatu nyene icubahiro umukuru w'igihugu, jewe sanzwe ndi umuhanuzi muri plateforme ya Interprofession Avicole du Burundi. Tuza twaramaze kuronka uruhusha mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, baraduhaye uruhusha rwo gukora n'iyo plateforme y'aborozi bose b'inkoko ndetse n'abandi bafise ibiguruka. Rero mwiyo plateforme kandi turamaze gutera intambwe dufashanyije n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi, intambwe yo gushiraho amategeko kugira ngo aborozi b'ibiguruka bahave bashobora kwikorera ibyo bashaka. Narijye n'icubahiro umukuru w'igihugu mumva yuko turakeneye centre Nesser, turakeneye abazokorora inkoko, turakeneye abazohingura indya z'ibitungwa. Abo rero nyicubahiro twifuza gushiraho iyo cadre kugira ngo ntibahave bakora bajaganya, narijye turi mu nzira yo gukora ibintu bisanzwe bitumbereye. Rero tukavuga tuti nyicubahiro umukuru w'igihugu, hamwe modufasha tukaronka amatongo aborozi b'ibiguruka dushobora gukoreramo, tukaguriramo imigambi cyane cyane mu matongo ya leta adasanzwe ariko arakoreramo ibikorwa. Nyicubahiro ico gikorwa co bari ciza, nizeye ko cofasha aborozi abacanke bariyo. Icanyuma nyicubahiro umukuru w'igihugu, kumbure jewe nk'usanzwe ari mu beneficiaire wa paeje, turafise byinshi twabonye. Jewe ico novuga cambaye ko ni cyane cyane ni hotel muri Dekesema, mugabo nyakubahwa coordinateur wa paeje yacerekanye. Turifuza yuko mubidukundiye twumvise nk'ama projet structure paeje ifise kandi ahambaye cyane gose, hamwe modukundira paeje karonka autonomisation. Nyicubahiro muzo wamukoze cyane kuko hari abajene bari nyuma yanje twaronse amakuru yabo usanga byatevye kugira ngo imigambi bari batanze bashobore kwishira mu ngiro bivanye kumbure
n'imirongo iyi canke iriya birindira gucamo kugira ngo uburyo baba babemereye ushobore kuboneka. Bavuga tuti kumbure baronse iyo autonomisation byofasha cyane gose kugira ngo imigambi ubwo gwaruka bariko rurashikiriza ishobore kuranguka ku mwanya ndetse no mu nteguro baba bashikirije. Muri make n'ivyo nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cyo Burundi nifuje gushikiriza. Murakoze. Kabiri yakiwe gakomeye niba abafonctionnaire bazi ko bamase Bujumbura kugira ngo bikunde. Yavuze ati je ndavye Bujumbura yaduhaye témoignage ingene na madamu wembere baza utavyumvikanako kubera irya esprit yuko umuntu wese ategeza gukora Bujumbura. Muga murabona yaraduze arakora umugambi mutezi imbere umuryango kandi akora ivy'igihugu. Naciye mbaza nabe n'igihugu mu Kirundo bose amushingira intahe ko atanure abacamanza bagibiturire, bose avuze ko atacererwa ku kazi kandi batagigiturire yogigiturira kijana hafi samahera. Erega yabwira ugigiturire urumva urushaka kuca kwirigara ry'abandi kuri kontwara mugo wowe wifite amahera yawe wogigiturire gute? Iyo ni particularité. Batubwiye umwe yanga kwa Musitanteri ajya arabonye ati kwa Musitanteri ari iki mugari wundi wobwira abaje kwa Musitanteri n'umudeje akiruka kwa Musitanteri kwazi ikintu agiye gukora. Mugabo wumvise uwaze kwa Musitanteri uyu wamubwira Minister wa Justice akemera muravye sindazi badokwemera kandi urumva n'umujiriste yo kwemera kubaruka gatabiga bintu vyiwe ijya business aje kwemera kuyiheba keretse umusavye nyene vya patriotisme nawe nyene yakubwira ati je mugabo zosamara. Rero kuvuga yuko murumvise umupara gira kabiri omniponye ni chiko navuze n'abapare bakera twigireho urarabiraho abapare bakera urabiraho nziza cyane. Umwe ndakurikira ibindi nibaza yuko tuza turabinota kuko aho bukera tuzosubira kwiga neza iyo programme. Ikizwi cyo cuma namaze kubona nuko rutegereza kumoderniza la gestion yayo, dutegereza kuimoderniza. Umushinge warabonetse gestion rero ubundi dutegereza kurangira twomoderniza kugira tube plus efficace kuko irifo yuko mu myaka ine kurikira ko batwagwijije n'incuro nka 10 ku vyuno munsi kuko ndavye umutahe dutanguje deje umutahe uri mu bajene no mutahe uzobandanya uduga ku buryo tuzokwiro turuva nko muri 10 dushobora kugira evaluation tugasanga nta mujene n'umwe akenye muri iki gihugu kiretse ubu vyirondera sinababwiye wa muri mu ngorane cawe zisohotsemo cawe witegura kuja mu zindi. Hariho rero usanga hari diamond zamufashe agakongatara bikanka kwavaye ko n'ubu mpora ndababona banyandikira message avuga ngo mfume ndamugira umudandaza nije sindandaza jewe ndimubwiza tugaje udakora ndondera je sindo mudandaza rero ngo basi ko ndakudandaritse je ndadandaza je sindo mudandaza ndamubwiye ngo emera maduka huri basi baje kwakazi mu burimbi bwanje no bworozi ngo yago je kurumva ngo mbakore ano naje bashobora kuva ngaho ukaza gukora je aho ndakweretse ngo biva hariho uvuze Bujumbura atariruka cyamvuze muri Ipeke none abantu bavamo ngo ndongetse kure umubwiye uti ndakurungitse ugende hariya i Jakarta ati ni byiza cyane umubwiye uti Bujumbura uje mu Ruyigi ni kure cyane. Nyani shobahiro n'abandi bubahwa ndabaramukije na jewe jewe nitwa Timote nisho yangereye nkaba ndumuhinga w'imbaburanya bwonko mpereye gushingira intahe jewe neza amashuri y'ubushakashatsi scientifique B nayajeje mu 2014 napfunduvuye ko nari umuhinga akomeye kuko nshaka iradiyo nayibagira kuva ku busa nshaka izi nsamirizi nazibagira kuva ku busa nshaka ama amplificateur nayibagira kuva ku busa nshaka ama mixer nayibagira kuva ku busa nshaka telecommande nayibagira kuva ku busa intozeye izi mashini zibundikira amagi numvijije wazivuze mugabo benshi baragira ikibazo cy'ubwonko barinda gutuma hanze nabwiyubakira kuva ku busa nabwo nyene mu nyuma ndateba rero ndubaka ibi by'imbaburanya bwonko navyo nyene byari kudindira cyane iyo tutahurirana n'ukuntu payeje yari yarabayeho kuko mu 2023
payeje baraduhaye miliyoni 30,200,000. Ivyo bikorwa byaragisereye akazi cyane kuko naho atari menshi nkuko twobivuga narashoboye kuruganiza abandi bamfasha turasohora imbabura nyabwonko zitari nke mugabo mu nyuma ibikorwa biriyongera cyane tumaze kuronka agashimwe k'inkerebutsi ku mwaka uheze. Mwaraduhaye miliyoni 10 turayabashimiye cyane. Uwo mwanya nyene naciye mpindura karitemere zubakwe n'imashini kugira ibikorwa binyaruke kandi n'abakiriya baronke ikintu mugati ngaha gupfa ntibiza gushoboka. Hama rivyo byose byaratwubatse cyane mugabo ikintu no shimikiraho cyane nuko ibintu vya electronique ngaha mu Burundi twe turi nyuma cyane. Turi nyuma cyane kandi navyo nyene birimo mu bintu bituma dusohora amadolari menshi kubera izi bafre y'imicrofise yiki byose byavuye hanze mugabo ibi ndashoboye ndamaze no kwiyubakira kuva ku busibitari bike mwibi nyene. Rero no kuvuga nasaba yuko mushobora kudufasha ukuntu haboneka umutaho gwiriye kuko mwamye muvuga ati urenze imyaka 55 nta kintu cy'iterambere usubira kwiyumvira. Mudufashe mu mwanya nyene abiza electronique bari bakiri bake aba bakeyi tuhari dushobore kubaka umushinge w'ivya electronique hamwe ni imyaka 2040 indege tuyubakira kuva ku busabi gakunda mwarumeza bigiteka ko bari bayitanguye mugabo murabona yuko itagurutse burya byavuye kuki je ngitangura gushinga ubusha inyinshi cyane mu bwonko numva yuko ngo babujije kwiguruka ngo burya ngo bakumwe basanga ngo uwo yijamo ngo yugurutse ngo bopana bakagwana hasi. Je nagize shimbira ati none kubera iki bogwana hasi ahubwo basi dupfume twikurigenda tamu pilotari niba yocha babone ari yasinanse yuwo yigwamo ntaze kuyigwamo ize kugenda tamu pilotari. Ndabikurikirana niho nakora impuzeye akaroro ka mbere ndakora ikintu gitumye ivyo mvuze n'umuntu wabiba ico gihe nafashe itara ndarigabira ubwonko butuma rigira ivyo mvuze akarikaka zima rikazima. Ndabona ko ari ibintu bikomeye cyane. Yego mu bushikiranganje bw'inyigisho baragize ico gihe barandungitse kwiga hanze mu Burusiya ivyanyoroye kubera baje banyirukana ngo ngwaye igituntu. Ico gihe narigiye kwiga kubaka indege naho nyere kuva kugusa igisata cha conception aeronautique maze kugaruka mu Burundi ivyo gusura nk'ivyoroshe kubera coronavirus yaciye ugare ibibuga by'indege naciye n'ugurura atelier ariyo rero navuze ati reka mbe ndiyungunganya hama ntangure kubaka ibintu kuva kubusa ntibibaze yuko nari narababeshe nyagiye. Niho rero nabandarije iyo atelier na payeje rero ishiratuma ibikorwa byacu binyaruka cyane. Ngo rero twe twasaba yuko mu bya electronique mudufasha mugashiraho uburyo buhagije bwo kujana kuko ibi bya electronique nizo produit fini y'ubu butare aba bose bavuga izi za tererare za cortaza zivamo aya makomeza electronique ama transistor ama resistor ama condensateur ni bivamo mw'ivyo nyene nivyo bikora aya mantuze aya ma appareil photo aya kamera nivyo bikora amajomeri nivyo bituma unabwa bwacu mubwikura kuva ku busa kubera uri mu kiyaga womenye utumbera he na he udashoboye gukora ubwonko butuma bukwereka ati muhiri wanyu na uri kuri coordone zimeze kuko ivyo wogenda bishingire naye kubera ubu no musi appareil yari yose ndafise ubushobozi bwo kuyubaka kuva kubusa mu machine amaroba gasigara akora kujyanye rero twogomba twaba turazigura kuko zo ntiziba zizindi hagoye ubwo bwonko bwo kumenya ati ubu buntu butano ndabupanze kwava radio havamo ordinateur havamo telecommande havamo iki abatari bake ndabona n'umushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu mu by'umutekano murabizi ibi ama telefone tudafise ubushobozi bwo kwibakira telefone kuva ku buzegome ndamaze kumbe igitega ngo barakora telefone mugabo naho bazikora kartemere antuka yaba ari bo bayikoze tuba dufise ama radio made in Burundi ngari wacu kuko ntiwokora telefone utazi gukora radio kuko telefone ni ntuze ni appareil zibiri ziba ziri kumwe imwe iratora imwe irarungika amajwi iyindi kayatora nukuvuga nti wovuga ngo uko bikora ivyo byose mugabo kabura n'ihinguriro giri yarungika basi cyane giri yatora ntibishoboka mu bisanzwe ivyo ni n'ubutunzi bukomeye twari dufise jewe uyu mugambi ari hama kategori ya mbere muri payeje
kategori ya kabiri ngo troisième catégorie, quatrième catégorie. Nukuvuga ntajewe uno munsi mfise imyaka 31. Nukuvuga ndiko ndaraba nkwirikije iyo procedure nyangwa nshika muri quatrième catégorie ndonkyagise ku mutaye woshobora gutuma ibi byose nashira hama higuriro abi multiplier inshuro nyinshi wanashima tukabishora hanze kuko antuka ntishimye izi mbaburanyabwonko n'abanyamerika ntazo bafise mu Burusiya narahizeyo narateka mugabo ntazikora iteka kuri gusa je yigeze mbona bafise nukuvuga ni itunga rikomeye ku buryo twoshobora kujaniranya nukuvuga ngabo Burundi hari ingabira rikomeye yuko ni electronique natwebwe tubikoze twoshobora gukonkiranza n'abandi mu Rwanda bakagura iby'iwacu muri Tanzania bakagura iby'iwacu no mu Buganda bakagura iby'iwacu bigakunda neza cyane kubera ubwo bushobozi ndabufise ndamaze kuko ndafise n'abandi mvuga ati namwe ibi ndabona ukumubigira murarengeye abaha yego rero mu bagire niba basimbishe izo kategori kugira dushobore gushira kuko hamwe nshonje no ama muntu zeye abizi by'amagara y'abantu ndibaza barabyibuka neza umuntu abagezwe n'uturemangingo serire zikoze ubwonko ipfuye ntigaruka nukuvuga rero uko kuntu itagaruka nukuvuga rero ndabashimiye cyane nkengurukira n'Imana yabasizemo kuko iri ni yerekwa rikomeye burya biragoye kumenya yuko ukwiye kurondera abajene abantu taco bamaze kuko hari abantu usanga bagira inzigo ati twebwe twaronse uburyo bwo kwisororera dukuze rero ngo niyo yatera imbere akifisi imyaka ngo azotugaya ngo ntazotwubaha mugabo murababona yuko aho ari gihushana uko ugwaruka mu rufasha rukaronka uburyo bwo kwibeshaho niko rutera rububaha nukuvuga Imana ishishikare kubabonekera kwe kandi ndashimiye n'abandi akoze cyane hari cyo nje nibuka uzeye best ratsi ko ari ahantu twagiye kuraba ikigo ca science technology hari ico murandika ko nanavuze ko rizoca turugika abajene bo muri payeje bagende nabo ku visit ya centre kugira ngo tweshagire experience akirako bimwe muzamurateba rero haje twatereza guca dukora hariho ikigo twagize twavuyeyo twumvikanye uko bizoca ndungika les jeunes bazivyo vya technology bagende kuraba experience ni ikigo kirimo abajene naho nyene gusa muri Serbia ni ikigo kirimo abajene aho twasanze nk'ubu mu entrepreneur wese nibo bamurondera solution ikibazo bafise akarorero aborozi b'inzuki abajene b'aborozi b'inzuki baragize akagwara gafata inzuki hanyuma baca barondera technology izoza kubanya ukandibaza n'utuntu tumeze nk'utubacteria n'udukoko twoba tuja ku nzuki tugaca twadukira ubuki baca barondera iyindi appareil nawo baca bashira hajya umuzinga kujya bashiramwo nayo baca bashiramo icigwanya bwabo koko bwose rumva igwara igaca ikira ni centre nziza cyane nabonye naho nyene baradushingira intaye barazanye abadushingira intaye babaje ico ni cambere vuba duce twandika ikete twasabe ko turungika delegation y'abajene hanyuma kigira kabiri murazi ko turiko tugira inani hari ico yavuze twaragize urunani rw'aborozi b'ingurube ubu turiko turakora aborozi b'amavoka twaragize ntuzaborozi b'inkwavu nabo nyene ariko baragira urunani inani nizo zonyene zishobora gutsinda kuko Burundi n'igihugu gitoyi kidafise amatere manini mugatukoreye mu nani duca tugira chaîne de valeur rezo cituma dugira production nini none rero n'urunani rw'aba aba engineer kumwe nagirisha inama les ingénieurs miniers ubu rero payeje ntegurira ubunyene bwa vuba inama y'aba engineer cette fois-ci ababo muri izi technology muri TIS yihuta kugira ngo tuhane ivyiyumviro kuko narabonye duhuye n'abari muri domaine imwe duhana ivyiyumviro vyinshi
tugaca tuvaho twubatse ku buryo bimwe nariko ndavuga ngo logiciel tutaruva tuti urugi runani turabahaye devoir nimwe mu bikora ku buryo udasubira kuja kwemporta amalogiciel aroroke dufise ngaha bashaka kuyagira murumvise ibi bintu avuze byavuze byo mutaye tubaza kugira runani bizabiheze ibyo vuba byo kuduza umutaye n'urunani gusa abantu bagiye hamwe ibintu byose cyaboneka ni iki cyobuza ko turonka amafinance cengira ko numwe yavuga ibijanye n'urunani rw'abagira amavoraye nabo nyene ifuko rutonda neza ku murongo kujya twagize urabona inkwavu turafise centre régional de production des parentaux hajya abuja kivuze aravye vyabaye ku nkwavu aho haca amacentre naisseur aca aborozi hakaba n'abaproduiza les parentaux zija muri centre naisseur kujya kujya twagize ku nkwavu naho nyene ku nkoko none ko twashoboye kuronka production des parentaux kubera iki tugira production des parentaux ku nkoko ni meme formule tutakurondera bajya producteur natwe bitora tukabizana ngaha mu gihugu nico rero nuko twoca tugikorera ko kugira ngo tube independent igihe batubwira gukora centre de production des parentaux nabo nyene bavuga ati none muzokwama mugaruka iminsi yose kuza kurondera ama prébase dufatuko mutara muri centre naisseur ifoko iyo centre de production des parentaux ariyo iyo za degeneye izogera oro igenda haheze igihe kuvuga tuba twarose aka independance gushika tuzogera experience natwe de production des souches rega experience iraba akize d'une façon d'une autre rero izinani nazo nyene z'abakora bimwe rutangura kubikorera hamwe reka ndaba wowe imbere nga abakengurukiye rwose n'abandi banyacubahiro muri ngaha ndabashimiye jewe ndi n'umunezero udasanzwe kuba mpagaze ngaha imbere mu bisanzwe ni ibintu nari narihebuye mu bisanzwe nari naramaze kwiyakira neza ibintu ko bitakibaho jewe nabuze umuvyeyi mfise imyaka 5 sinari nciye ubwenge rwose sinanabimenye mugabo nagiye kumenya yuko nabuze umuvyeyi papa ari uko amata yari mu kabati aheze tagisubiriye kuboneka hanyuma niho niga amashure ya primaire ubwenge nari ndabuciye kabisa kuva mu wa mbere gushika mu wa gatandatu ariko bice birahagarara bihagararira mu wa gatandatu igituma rero navuze ko nezerewe nuko nari nzi neza yuko uhagararana n'umukuru w'igihugu cyangwa abandi banyacubahiro tegerezwa kuba warize ni ntaco cyambabaje cyane mbonye ko bihagaze kubera kubura amafaranga yo kurihirwa ishure mama yarandahiye yarambwira ati ntusubira ku ishuri naho ubu wa mbere ni ukuvuga n'ivyavuye muri concours nimba narayitoye cyane ntayitoye ntavyo namenye barambujije no kuja kuraba kumbure ngo ntibasange narayitoye ngo nirirwe ndababarira ubusa narabandanije ubuzima natanguye gukora akazi ngahi Bujumbura nje gusaba akazi kujya abandi baza gusaba akazi bise imyaka 15 mu Buyenzi bampa akazi ko gukora imikate navyo narinzi barabinyigishije ariko nakora ndi umwana mutoyi rero naguma mvuga nti no pambana nkaronka amafaranga nanje nkazokwibeshaho ko vyananiranye kuniga naciye mbona neza yuko umengo birugaye sinzi umwarabu twahuye kubera abona ingene nkoresha ingufu n'ubwenge yambonamwo havarantora ambwira ati ngo ndakujane umuryango wanje uri Dar es Salaam hanyuma uzobaho uzohembwa amahera asumba ayo wahora uronka ngaha mu Burundi ubuzima burabonetse twaciye tugenda ni Dar es Salaam tushise Dar es Salaam naho nyene barangomwa bambwira yuko bakeneye kunjana mu bihugu by'abarabu ico gihugu ntibakimbwiye baranyinginze cyane barambwira yuko
amafaranga nipfuza bazoyampemba, ariko narase navuze nti igihugu canje kirankeneye naho ntabandanije amashuri. Nagerageje gusaba akazi i Dar es Salaam. Ijambo umugenzi twahuriyeyo yambwiye yitwa Haridi, yambwiye ati una ujuzi gani? Ndavuga nti kumbe ba bantu batujana hanze batujana kubera ikintu batubonamo, atari ubushobozi dufise cyangwa ubumenyi dufise ntibo tujana. Una ujuzi gani ili tukutafutie kazi, ili tukupe kazi? Ndasubiye mu Burundi, nta kundi. Nagarutse 2006 bambwira yuko ngaha mu Burundi hari inzara nyinshi cyane n'abantu bariko barata igihugu bomoka, bariko barahunga. Ndavuga nti yemwe ivyo bintu jewe nimba abo muhira bose barapfuye kubera inzara, akaba ari je nsigaye jenyene, none je ho nsigariye iki? Reka nanje ntahe muhira. Naciye ntaha canangura kwiyumvira una ujuzi gani. Niho naja mu vy'imyuga, ndatangura ndi umwuga wo kubaza neza sawa sawa, ndawukora. Maze kuwukora twarakora ibintu bimeze neza, ariko umwuga wo kubaza sinigeze mbona ikintu no kwerekana cakabirya, no kwereka payeje canke nkereka uwundi muntu ati bino bintu birashobora gutera imbere bikaba imbona kazoza. Niho nungururiza mu mwuga wo gushona, hanyuma ariwo nabonyemo neza yuko ari mbona kazoza. Twebwe dusanzwe dukora amacouvre bebe yo gufuka abana, ni nayo badufinansijemo. Ico gihe rero niho twahura na payeje, kubera twakunda gusoma. Nagiye mbona batanze ihamagagwa yuko abantu bogenda guhiganishwa imigambi yabo muri konkuru. Kandi rero burya Imana impano ntahiyishira naho utabandanya amashuri. Kujya anabo wa mbere mu ishuri n'umugambi wacu wabaye wa mbere muri komine. Hanyuma turabona neza yuko tugiye kubandanya, aca batubwira yuko tuzoja guhiganirwa ku rwego rw'intara, naho twabaye ba gatanu ku rwego rw'intara. Hanyuma baradufinansa. Nukuri kugeza ubu ndabashimira cyane ko mutagize kujya nahora ndabizi. Ahantu hose ugiye waza wumva ngo ufise diplome igera hehe. Nukuvuga n'abadafise diplome baributswe, barashoboye guhagarara ahantu abanyacubahiro nabo nyene bahagaze. Kandi nkahamagarira yuko umuntu wese afise impano n'ukuri yo ishira habona kugira ngo duteze imbere igihugu cacu. Jewe nari nagiye sinzi yomba ngeze, ariko naragarutse, kandi ndi umwe mu bateje imbere igihugu, ndi umwe mu bakora ibintu mu Burundi bikenerwa cyane, kandi nkabibona neza yuko bikenewe. Hanyuma ico dusaba, turasaba yuko ubu biragwiriye cyane, kuko twarashoboye gutanga akazi ku bakozi 5. Abandi twashoboye kwigisha baragiye kubera nabo nyene bagiye kubandanya ubuzima bwabo. Aba rero ndabakengurukiye n'icubahiro umukuru w'igihugu kuba mwariyumviriye yuko ugwaruka ariko ruzoteza imbere igihugu, mugashiraho uyu mugambi payeje. Uyu mugambi payeje waradufashije cyane, kandi n'ubu uracadufasha, kuko jewe nani nzi neza yuko ngiye kabaye amashuri ntayabandanije ngo ndayamare, ko ntazosubira guhonyora aho abandi bantu bari, ubukene ko buzonyica. Ariko ubu ndatunze, kuko ndanatanga akazi kuba bishoboye, bashoboye gukora ivyo bikorwa nyene. Uretse yuko no kwigisha nigisha, turigisha ku bantu bakeneye kwiga gushona bene ivyo bintu, kandi turamaze kubona umwimbu ushimishije. Murakoze.
murakoze cyane noma biguma biryoha ndabona n'abenterve n'abaguma baba benshi ariko hariho ikindi acanyibutsa murumva ko yakuze ari umwana w'imfuvyi muri payeje yose icyo tuyishiremo komajere abana bo mw'ibarabara twakure mw'ibarabara nabonye atari benshi komajere twige ingene tubakura mw'ibarabara tubaha akazi tubajane mu bigo tubigishe mwebwe abajene nimwe mu bafitiye ikigumbagumba kuko ni generation iyo generation inofopa kwiba futi nabonye atari benshi muri rusasuma berekanye 2,200 ngahe ubwa mbere nari nagize hesitation vuga nti barabeshe baranyeretse methodology bakoresheje bwa baharure nasanze ari methodology itihenze donc muri payeje dushiremo programme y'aba bana les déshérités usanga ari babye baja mu barabara turashaka kugira programme nziza tugasanga twabakuye kandi arungwaruka mu bigiyemo ndaze cabishoboka urugero nabanza azavuge wa munota wiwe kuko abanebo baza barabona ibiza biripasa bazi byinshi.